nariko ndababwira bati kwa Real de Madrid ibintu ntibimeze neza kabisa inyuma y'urukino bariko baratsinda Real Sociedad kipe ya nako ya Osasuna ibitsindo bigera kuri bine kubusa ibitsindo bitatu bya Jude Bellingham nako vya Vinicius Junior ndetse n'igitsindo kimwe cyo bita Jude Bellingham haje kuba haba imvune kwa Real de Madrid buri muntu wese yaje kubavuga bati eske Real de Madrid baraza kubaho bahugute muri bino bihe uwo bita Eder Militao yaje kugira imvune ikomeye cyane kabisa imvune yagizwe uwo bita Dani Carvajal agiye kumara hafi umwaka wose w'inkino uyumbi 2024 ushira umwaka wa 2025 asuye mu kibuga bwana Yannick ikintu uza kuvuga uyu Dani Carvajal nivyo ntazagaruka mu kibuga ni Eder Militao nawe ubona ko agiye kubavunika uno munsi equipe ya Real Madrid ni equipe nayo ubona ko igira ihure n'ikibazo mu nkino zigiye kuba zitandukanye bimirije inkino zikomeye muri UEFA Champions League bimirije inkino zigiye zitandukanye muri La Liga ugiye kuraba uno munsi muri defense hariko hakinishwa Lucas Vazquez nabona ko kuri nimero 2 si wa mukinyi woza kumwitega ko umusaruro mwiza muri defense hasigaye Wiswe Rudiga baraza kubrikora bazanye Wiswe Nacho ndetse muri defense ya equipe ya Real Madrid bambe uyu ndiko mvuga Nacho ahubwo uyu Aurier Chouameni muri defense cyangwa gusanga ariko bashira bagiye batandukanye ni equipe ya Real Madrid ugiye kurana no munsi ibura ry'Wiswe Eder Militao riraza kuba ribakora ikintu gihari kwa Real de Madrid sina Eder Militao wenyene ni Eder Militao wagiye kuba mara hafi kiringo cha sezo yose Thibaut Courtois nawe nyine n'umusore ari mu mvune we wasigaje indwi zibiri kugira garuke mu kibuga Dani Carvajal soziwe yaramaze kubirangira David Alaba asigaje indwi zigera kuri zine birumvikana ko hagati mu kwezi kwa 12 azoba yagarutse mu kibuga umwana muto Yohan Martinez ni umwana novuga ngo yaravuye muri academy we yavunitse hakiri kare mu nkino za pre-season shirako na Eder Militao yagiye shirako na Lucas Vazquez nawe nyene yavunitse ku munsi wa gatandatu azomara hafi ndwi zigera kuri 3 abonetse mu kibuga shirako n'umwana muto Jacobo Ramon nawe nyene azomara indwi zigera kuri 4 kugira garuke mu kibuga Aurier Chouameni agiye kumara indwi zigera kuri 6 ataboneka ndetse na Rodrigo Goes agiye kumara indwi zigera kuri 4 atabonetse mu kibuga kwa Real de Madrid ikintu bagiye gukora ngo batitaye ku mvune ndetse z'abasatirizi abo n'imvune novuga ngo ziza gutuma bamara iminsi mike yabaza kuba bagarutse mu kibuga ariko ngo baraza kuja ku isoko unakini ikintu baza gukora ngo baraza kuja ku isoko bagure abakinyi bagera kuri babiri no bita Trent Alexander-Arnold batanguye kwiyumvira ko ataza kongereza amasezerano muri equipe ya Liverpool batanguye kumuryoshya bamubwira bati turakwinginze ntuze kongereza amasezerano muri equipe ya Liverpool ati nyabuna no kwa kwanyura bukuntu hoza muri equipe ya Real de Madrid ndetse n'undi mukinyi ariko arifuzwa cyane n'abakinyi ndavuga ndetse n'abasanzwe begera equipe ya Real de Madrid no bita Castelo Rukeba umukinyi asanzwe akina mu mutima wa defense muri equipe ya RB Leipzig abandi bati mu kwezi kwa mbere nyabuna muraye mutuzanire uwo bita Sergio Ramos arashobora kuzira ubuntu akadufasha ano mezi make hanyuma muki mukaja ku isoko mukagura abakinyi amafaranga ikintu cya mbere Real Madrid hano hambe navuga ko bihendeye kureka kuzana umwana akiri muto Reniero muri equipe ya Real Madrid navuga ko ari uruhombo bakoze kuko iyo baza kuzana Reniero muri equipe ya Real Madrid uno musi zimvune z'aba abagabo ba Alaba ndetse n'aba ba Eder Militao turiko turabona muri mu mutima wa equipe ya Real Madrid ni Reniero nako ari kuza akagirane akaza gufashanya n'uyu Rudiga ni n'uyu Eder Militao ugiye kuraba yaravuye mu mvune ntabwo yari bwabe Eder Militao nko twatuze mu Misiri heze mu mwaka uheze yaranzwe n'imvune n'uno mwaka ariko arangwa n'imvune Wiswe Nacho baramuretse aragenda uno musi no bakunze kuba babrikora akazana muri defense Wiswe Aurier Chouameni nawe yagiye kubaja ari mu mvune birasaba yuko equipe ya Real Madrid mu kwezi kwa mbere bategereza kuzana umu defenseur ariko urwego rumeze neza kandi aza kuba nabafasha Revre bariko biyumvira umwana wo muri equipe ya Leipzig bavuga bati tuzanire Castelo Rukeba abandi bati kwa Trent Alexander-Arnold ati turakwinginze nuze kongereza amasezerano abandi bati tuzanire Sergio Ramos ashobore kudufasha aya mezi asigaye kugira ngo tuze gushika mu kimuje ku isoko ese ko Real de Madrid ibibazo byo mu bwugarizi baraza kubikemura gute bategezwa kuja ku isoko bazane umwana akiri muto Alexander Arnold no mu bihe biza muri nawe Liverpool nayo afise amasezerano kwa Liverpool kandi kwa Real de Madrid umenye ngo barakeneye abakinyi ba myugariro mu kwezi kwa nayo Liverpool igomba kumurekura
mu kwezi kwa mbere Liverpool bavuze ngo muraduha kumurekura. miliyoni 50 kuko Liverpool Florentino Perez yaza gufata miliyoni 50 azisese mu kwezi kwa mbere arazirekura igituma aza kuba zirekura nawe ari kuri pressure bivanye n'imvune zashikiye abiswe ba Dani Carvajal kuri nimero 2 ubuswe rero uyu Alexander Arnold ategerezwa kurekura miliyoni 50 amuzane muri equipe ya Real Madrid kuko ugiye kuraba uno munsi gukina tamu nimero 2 bafise ameze neza muri equipe ya Real Madrid bavuga ko bari uruhombo rukomeye kuko nabo bakeneye kwikarifya muri UEFA Champions League nubwo bitameze neza bakeneye kuguma banigana kugira gutaka igikombe ca La Liga EA no mwaka ko mwakweze no banagitahukanye iyo bategezwa kuja ku isoko baza n'umusubirizi wabo bagabo babiri Araba ndetse na Eder Militao uyu Rukeba bongere bazane n'umusubirizi mwiza wiswende Dani Carvajal kuri nimero 2 muri equipe ya Real Madrid kugira tuzo kubona ibibazo biri mu bwugarizi bize kuba bihagarara muri equipe yande muri equipe ya Real Madrid mu kwezi kwa mbere bateza gukora ibishoboka byose bibaho uyu Alexander Arnold equipe ya Liverpool itegereza kumurekura kuko naho nibaza kwemera guhomba ngo amurekure mu kwezi kwa gatandatu agendera ubuntu inyuma y'urukino equipe yatsinze ibitsindo 4 equipe ya Real Madrid yatsinze 4 kubusa bwa Osasuna umusaza Florentino Perez ati sindababeshe indwi iheze ati indwi twatsinzwemwo El Clasico ndetse dutsindwamo n'ikipe ya AC Milan dutsinda ati yari indwi novuga yuko yabaye mbi cyane mu myaka jewe namaze ngaha ndumuyobozi mu myaka maze ati ndumuyobozi w'ikipe ya Real Madrid ati ariko navuganye n'umusaza Carlo Ancelotti ati ndetse na kapitene Luka Modric ati barambwira bati tubwo duha icyizere kwa Real Madrid ati bijyanye n'umusaruro byo tuzobizana ati we Florentino Perez ati we tekereza ati je na Ancelotti ndetse n'abasore banje ndavuga ikipe yose ya Real Madrid muri rusangi ati umusaruro tugiye gutangura kuwutanga vuba cyane tuvuge ko Real Madrid nayo ije mu nzira novuga ngo yo gutanga wa musaruro wa Real Madrid nkuko twari tubimenyereye umusaruro uko babivuze bishobora gukunda kuko Real Madrid ku munsi w'ejo ku munsi wa gatandatu babitweretse ku munsi wa gatandatu babitweretse bari kubatsinda equipe ya Osasuna ibitsindo 4 byose kandi urabona ko equipe yagarutse muri mood y'imikinire yabo iyo yaba Carlo Ancelotti aba abantu bakinyi bagiye batandukanye bagiye kwa bashikiriza amajambo agiye atandukanye dushobora kubibona uko babivuze bija mu ngiro ku ruhande rwa Real Madrid akarorero ubuswe Vinicius Junior aheruka gutsinda hat-trick yari muri equipe ya Real Madrid muga ku munsi wa gatandatu yabikoze nawe yagarutse ashobora kuba agarutse mu bihe byiwiwe mu bihe ubuswe Jude Bellingham weruka gutsinda kiyo ca mbere atsinze muri La Liga kuva saison yagatangura itanguye saison yagatangura rero novuga ko ari bimwe mu bimenyetso vyerekana yuko ivyo bashoboye kuba bashikiriza yuko bashobora kubishira mu ngiro ku ruhande rwa Real Madrid nuko bimeze kwa Real Madrid nuko bimeze kwa Carlo Ancelotti ati ndafite icyizere ko basore banje ati ariko mu kwezi kwa mbere ati ndaza kubanja ku isoko kugira ngo nshobore kugura abakinyi bagiye batandukanye baza gufasha gushika mu kwezi kwa gatandatu